Tanganyika irafise uburenganzira bwo kwisigarana imetero 150 ata muntu ariko araharima ata muntu ariko arahubaka kugira ngo ejo hamwe amazi yoduga duge buke buke niki. Ariko iryo tegeko rero ico novuga nuko ngira twashize mu kabati ntiturikurikiza. Izo metero 150 ntuziharura uhereye ku nkombe y'ikiyaga, uziharura uhereye aho Tanganyika yagarukiye igihe yaduga cane. Tanganyika yagarukiraga nyakubahwa ambassadeur. Ntibikiri gaseseshwa rumuri, abanyagihugu bararushe na cane abasanzwe baba muri ibi bice byegereye ikiyaga Tanganyika bararushe gose, uretse n'abamaze kwimuka ubu bariko barasaba indaro, abandi baja gupanga batari bamenyereza gupanga, abandi harimo abari bubatse bafashe amakredi mu mabanki, hano usanga yayibamwe ataranayimara niyo kredi ariko arayiriha. Urumva aho ibyo ni ibibazo biteye ubwoba gose. Ntiyari bwagwire ngane nk'uko ubunye, kuko ico gihe warashobora kuronka ahantu wiserebeka ukarengana ugashobora gushika hariya kuri polo, ariko mugabo ubunye murabona ko byagiye biba nabi, ubu ntushobora gushikayo. Tanganyika iki kintu kiduza Tanganyika gituma y'amazi atera aba bantu kutubona. Hello boys and girls, this is a conversation as well. Could you hand it over? Just the guy like that for words. Black watch ni black yellow camera. Mwitu musaza ndabura ati making a show comments gira subscribe akigira kamaze gufyonda. Comment zanyu yabizinduke buranizindu ingufu ziradua ini pombi dazazwe. Ndabura ko byabuze komera. Turi neza ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika, neza na neza impande ya restaurant Tanganyika kwa kuri ahandi. Biriko biza kwini pombi dazazwe. Haci imyaka batubwira ati Tanganyika iravuga, bamwumviriza Tanganyika. Tanganyika itubwira iki? Bantu b'Imana murabona aho amazi ya Tanganyika sigageze, aho ubona ko yatanguye kurenga imbibe agashika no mwibarabara. Bega hoko gwibwira ngo ano mazi yateye kino kibanza agatera n'impangu, muraza kubona aho tuza kuja mu kibenga n'ahandi ashobore imiryango ihari ishobore kugira icifashije kugira ngo bigene neza. Ko kuri ahandi jewe ni juste garisi ndahindura behind camera n'umusaza ko kuri ahandi ndabura ko vyamaze gukomera, ariko nakwibutsa nti Tanganyika iravuga umviriza neza. Mbega itubwira iki ko kuri ahandi? Ndababwira ko uno munsi turi kumwe n'umuntu yagwaniye kenshi na kenshi bidukikije mu gihugu cyacu Burundi, ko kuri ahandi mwite ambassadeur MBONERANE Albert, asanzwe arongoye ACVA ishyirahamwe ryishinzwe kurwanira ibidukikije. Ndakuramusa yakubahwa ambassadeur. Mwaramutse gose, murakomeye? Yego turashima namwe. Yego turashima. Je ndabona muri review. Yego Imana irakora. Yego tuguvu mudukura ko mbone ko nababonye imyaka yose no bariko muki. Wani Imana ivyitangira ko ngubu navyutse. Yego wambwira uti watanze kugira uvyuke. Nta na kimwe no bontu gisa Imana ingirira nta kindi. Yego iyo umuntu avuze ibidukikije umuntu ni wari hagati y'ibidukikije. Yego wow. Kandi mugabo reka manda kubwire ingene twobitegera. Yego nuko Imana igihe yarema vyose handitse ko yakoze iminsi 6. Hanyuma hari ikibazo nama nibaza, bavuga yuko handitse yuko umuntu Imana yamuremye ku munsi ugira 6. Yiza kumurema ku munsi wa mbere yari kubaho gute? Mugabo Imana kubera idukunda yabanze gutegura byose, ikimushira muri wa Edene asanga byose birahari. Urumva rero ico bigenda neza. Mugabo Imana yacibwira Adamu na Eva ati ngo uyu murima wenda wahaye muze mu urime ariko mu uzigame. No musi rero ikosa dufise nuko turarima gusa, isi twibwira ngo duhe bidutunga, muga tukibagira ko isi nayo idukeneye. Murakoze. Ego ishira dukeneye kwa kuri ahandi ndabura ko vyamaze komera. Turi ahantu ndibaza bariko barabibona mu image, ingo zirenga 70 twaciye mu Kinindo, turi mu Kibenga neza na neza, abona ko ingo zatewe n'amazi ikiyaga Tanganyika. Aha turi ibi ACVA ibivuga ku iki nka nyakubahwa ambassadeur? Icyo twavuga nuko biteye ikigongwe. Yego kubera ko iki kibanza murabona yuko Tanganyika
amazi ariko araduga amazi arinda kurondera haja gushika uno munsi nta buhinga burabaho bwo gukora amazi canke ubuhinga buhari bwo kugira amazi ngo hagarara nturengane urumva niho bigoreye rero hama tugasaba yuko sinzi ko bizoshoboka kugarukira kuri abantu bariko baramererwa nabi gutya ariko rero mumpaye akanya nosigura yuko hariho umupapa yitwa Benedicto wa 16 yaritavye Imana mu mpera z'umwaka uheze 22 niwe yari karasigurira abantu ingene twokwigenza mu gukingira ibidukikije aca aravuga ijambo ryankoze ku mutima avuga ati isi iratubwira amajambo nitwumvirize ico isi tubwira nitwa tugomba kubaho neza iyo ndiko ndabona isi rero hariho na Tanganyika hariho inzuzi twagenda kwegera ivyo biri Imana yaremye tukaganira twumviza ico Tanganyika itubwira hanyuma rero nk'uko vyanditse sinzi yuko muri kahise mwarigeze ko bavuga umuntu yitwa Stanley na Livingstone aho barigeze kugendera Tanzania aha mu Burundi barahabona hanyuma rero mu mwaka w'1878 niho bari ngaha muzogenda mubona ahantu bavuga ngo hari we rya Livingstone na Stanley hajya muri uwo mwaka 1878 niho Tanganyika yari yaduze niho yagarukira hanyuma muga ico gihe nta bantu bari bwaze kuba ku nkengera za Tanganyika no kuvuga amazi yari isubiriye inyuma aratekana hamaca duhara imyaka 50 no kuvuga mu mwaka w'1938 niho Tanganyika yasubira iraduga naho nyene hononeka ibintu bike Tanganyika amazi arasubira inyuma hanyuma Tanganyika ikigaruka amazi asubira kuduga mu mwaka w'1963 no kuvuga iyi myaka 50 urumva dufashe muri ivyo bihe bitatu twagenda kugira tuti mu myaka 50 amazi ashobora gusubira kuduga mugabo ingene vyagiye birahinduka nihinduka ry'ibihe imyaka 50 Tanganyika yaravuze ati reka manze ntekane ubundi ari kuduga mu 2014 mugaye ico gihe Tanganyika ntiyaduze yatangwe kuduga buke buke mu mwaka w'2018 ariko naho nyene warabona yuko ari ibintu bisanzwe niho rero mu mwaka ugira 2020 niho rero amazi yaciye asubira kuduga araza ararengana gatoya aho yageze mu 1938 muga ntiyashikira aho yageze mu 1963 hanyuma rero ibitangaje nuko tugiye kuri ya myaka navuga 1878 1938 1963 amazi yaguma asubira inyuma muga kuva mu mwaka wa 2020 amazi ntiyasubiye inyuma yaciye aguma yibereye ngaho imvura iguye mu mwaka ukurikira akazaraduga buke buke none raba inyuma y'imyaka 4 rero amazi yaciye aduga muriko murumviriza ivyo abahinga bo muri Ijebu bavuga bo bagenda bakurikira ingene ibintu bigenda bihindagurika baravuga yuko ubu turiko turegereza ku rugero yashitseko mu 1963 muri ico gihe rero mumbabarire handiko mvuga ivyanditse kuko haci haba inama yahuje ibihugu bine Tanzania, Uburundi, Zambia na Congo kuko nivyo bihugu bisangiye Tanganyika iyo nama yabereye ngahi Bujumbura
hari ku itariki 20, 21, 22 mu kwezi kwa kane mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 964 kugira barabire hamwe ingene ibintu vyogenda. Igihugu c'Ububirigi nico catanze uburyo kugira ngo iyo nama ishobore kuba kugira bagire bati none hamwe Tanganyika yosubira kuduga nk'uko harononekewe ibintu vyinshi. Navuze yuko ngaha turi hari mu mazi, ugiye hariya bita kuri Shanike uja ku kibuga c'indege, rirya bararija mu ntuza mu Gatumba uja muri Uvira, harya hari mu mazi ntiharengana, hari muja mu Rumonge ntiharengana, hanyuma hari ibintu vyinshi vyasambutse. Niho twagira tuti hamwe twogira Imana abantu tugategera yuko iyo ntitugire ngo ko amazi yasubiye inyuma ngo ibintu bica bigira tuza kubaka nugira gute. Umuntu yogira ati none hamwe amazi yosubira kuduga mu myaka 50 ejo siho nzoba ndi, none abana navyaye bazosubira kubona ivyo je nabayemwo. Reka ndabaha akarorero mu Gatumba muri ico gihe mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 953 haruzuye gose, abantu babayo baciye babimura babajana mu Ngagara na hariya mu Cibitoke. Mugabo mwe navuga amazi yameze gusa amezi 6 aca arasubira inyuma, hama cagira bati hamaze kuumuka baca basubirayo. None raba ivyashitse mu gihumbi kimwe amajana 933 nivyo biri kubira kuva mu mwaka wa 2020 ugiye mu Gatumba ko ingene abantu babayeho birateye ubwoba. Nibi tubonye ngaha byose ubonye abantu nk'umuntu yubatse ngaha ukaraba uburyo yakoresheje ucugira uti none ibintu biriko bigenda gute. Arico gituma rero twogira tuti bikaze turabira kuri kazoza kuko nico bita mu Gifaransa cyclique, c'est-à-dire iyo myaka 50 nk'umparuye mu mwaka wa 2072 na 4 imyaka 50 izoba iheze. None hamwe noguma ngaha nk'uyu muntu yubatse ngaha aya mazi agasubira inyuma akagenda, hama akagira ati reka nsubire nze gusanura hahandi, hama akaza agasanura n'uburyo ariko arakoresha. None umwana avukiye ngaho wagira ngo uzomuraga inzu aronka haba, ugaca usanga muri mu 2074 bisubiye kuba gutya. Urumva ntaco turiko turakora. Hari ico bita mu Gifaransa vaut mieux prévenir que guérir. Uriko uragira uti reka nikingire malaria njyame mu segetera ngire gutya, amafaranga utangisha mu kwikingira malaria usanga azimvye ari make gusumba y'uzotanga wagwaye. N'ubu rero nico kimwe. Murakoze. N'ubu nico kimwe. Mama ivuze ati Tanganyika izoduka. Tanganyika iki kintu kiduza Tanganyika gituma y'amazi atera aba bantu kutubona? Hari ibintu byinshi ubuho byarahindutse. Tanganyika murazi yuko inzuzi zizana amazi muri Tanganyika bavuga ko zirenga 100. Izo mu Burundi twoharura usanga ari nkeya, arukiye ugiye muri Kongo kuko Kongo ni ifise kibanza kininiya hafi 47% vy'ikiyaga. Ahi Burundi dufise agace gatoya gashika kuri 7%. Urumva ni gatoya uravye Zambia na Tanzania. Okay, mugabo uravye rero izo nzuzi zizana amazi muri Tanganyika ni nyinshi. Amazi yose imvura iri kiragwa muze muraba umunsi umwe, je mpora ndabiraba ahi Bujumbura mu gisagara ca Bujumbura urashobora kubona atamvura iri kiragwa. Mugabo ukibaza none ukagenda ukaraba ingene inzuzi za Ntahangwa, Muha, Kanyosha, Mutimbuzi, Rusizi usanga ziko zizana amazi, ugira ati none bivuye he? No kubera ko murazi yuko ariho ico bita la Crete Congo Nil, hari amazi arinda kuza muri Tanganyika n'ayandi agenda kazoja muri Nile. Ayo muri Nile tuyareke ko Nile ni kure, ariko ngaha aza ngaho usanga ari menshi cyane. Ayo mazi yose rero ari karaza, imvura ibaye nyinshi yose iherezo ryayo ni hehe? Ni muri Tanganyika. Hanyuma rero byarahindutse, uravye nko myaka 50 iheze izo nzuzi
je ndaraba niga kuri kaminuza mwaka igihumbi kimwe amajana 1982 hajya muri Ntahangwa ugiye ukaraba amazi wabona ko asa neza ugashara ugira uti nawe nabaza kogayo mugabo no musi uravye ingene ayo mazi asa mfashe Ntahangwa cyangwa mfate na Muhana ico kimwe uravye ivu rero iryo nzuzi zizana iryo vu ryose rija hehe rija muri Tanganyika. Hanyuma abahinga baratubwiye yuko rijya vu rimaze kuza rikaja muri Tanganyika ni nkuko wamaze kuzana ivyuma ukaritsindagira amazi ntasubira kwinjira aguma aduga. Urumva rero ni vyinshi. Ikindi kibazo ca kabiri nuko aya mazi ya Tanganyika afise gusa ahantu hamwe ashobora gusohokera aho bita muri Rukuga, aho ni muri Kongo. Aho naho hari umuhinga wo muri Kongo yandukiye ifoto yaho kuri Rukuga, naho haramaze kuzura cyane gushikaho amazi adasohoka nk'uko yenda gusohoka, ugaca usanga rero aragarutse. Hanyuma ikindi naco uravye Rusizi izana amazi avuye muri Kivu aramanuka n'inguvu nyinshi. Uno musi nyene bigenda bishika nk'ibi turiko turamu ngaha hamwe uja mu Gatumba n'ahandi ico kimwe usanga Tanganyika umengo ntigifise ikibanza cyo kwakira ayo mazi yose, ugaca usanga rero nk'ubu amazi aho kwinjira muri Tanganyika avuye muri Rusizi, Tanganyika ikivuga ati ayo mazi ntayo ngikeneye, ugaca usanga amazi ariko aratemba aduga. Hama Rusizi kagira ati none bigenda gute, kirondera izindi nzira icamwo, ariko usanga rero nk'ubu hariya muri Gatumba hameze nabi gose kubera ko amazi Tanganyika araduga, mugaya ya Rusizi nayo yagira ngo ariko aramanuka aje yahora aja muri Rutanganyika ugasanga harugaye agaca asubira kurondera iyaje. Nico kibazo kihari uno musi kubera nuko mu Gifaransa bigoye gusigura, nico bita mu Gifaransa mu mbabarire la sédimentation. Izo nzuzi iryo vu ryose rizana birafise ico bigira. Hanyuma rero ihindagurika ry'ibihe, ubushuhe niki, ega amazi yarinda kugenda araduga gutya kubera nyene ikiyaga naco kirahema, mugabo ibintu byarahindutse. Ico bituma rero bivuye no kuvyo dukora, uravye nk'imicafu tugenda turaterera ngaha gutya ugasanga rero ikiraja muri Tanganyika. Ico bituma Tanganyika uri kurayumviriza ingene ivuga, naho benshi bambwiye ngo ururimi Tanganyika ivuga ngo ntawe ushobora kugumva, harakenewe uza arahindura. Ariko hamwe twogira tuti Tanganyika turayikeneye, tuyaronderamwo amazi meza yo kunywa, tukaronderamwo ifi, hama tukifuza yuko Tanganyika itosubira kuduga nk'uko yaduze, mugabo ikatubwira ati nanje ndabakeneye, none iyo micafu munzanira ivyo vyose mugira mona bizogenda gute. Nico twita mu Gifaransa la cohabitation pacifique. Ivyo rero birakenewe yuko twobisubiramo. Hari umuntu abona umenga ataye ikintu kiragiye niyo cyoshika muri Tanganyika umenga ntaco vyonona, ariko mwe muratubwiye ko bifise ingaruka kuko Tanganyika iraganira iravuga. Ego ibi ni bibanza ubona ko ahantu hari urbanize, ari ahantu amakartier yateguwe n'ibisata vya leta kugira ngo bimwe abantu. Bega bano bantu ubuzima bwabo hamwe vyo bandanye burashobora kujandanje ngo hose kubivuga mu Gifaransa koko gwiki. Icokorwa nuko hamwe twogenda turaraba amategeko, hari amasezerano mpuzamakungu yabayeho. Hariho inama nkuru yabereye muri Brazzaville, plutôt muri Brazil, muri Amerika y'Epfo. Hanyuma hari mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1992 Rio de Janeiro, niho bariko barihweza ibintu ngene bimeze, basanga henda kuba amasezerano. Mu mbabarire ubwa mbere hari mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1972 niho habaye inama ya mbere, aha tuvuga ngo bidukikije, bwari ubwa mbere bavuga ibidukikije, hari Stockholm muri Swede. Niho bagira bati turakeneye gukingira ibidukikije ku neza y'abantu bahaba uno munsi, ariko na cane ku neza y'imvyaro zokurikira. Hanyuma rero hageze mu gihumbi kimwe amajana 1992
hashize imyaka 20 ati ngo dukorane turabe yuko ivyo twavuga ni Stockholm hari ico twashitseko, basanga nta kintu bashitseko. Niyo baca bagira ati reka dushireho amasezerano mpuzamakungu atwereka ingene twobaho ayerekeye gukingira ibidukikije, ibinyabuzima n'ibiriko biravyihindagurika ry'ibihe. Hanyuma rero niho baca bagira ati igihugu cyose kinda kwemeza yuko aya mategeko yakurikiza. Uburundi ayo mategeko burayafise kandi bwaremeye yuko gukingira ibidukikije cyane cyane gukingira ibinyabuzima. Mu binyabuzima cyo dushiramwo nk'iki kiyaga ca Tanganyika kiri mu bice twita mu Gifaransa la biodiversité, kuko harimo ibinyabuzima biri mu byinshi. Hanyuma rero Uburundi n'imvura igiye kugwa anogaruka nti hariho iteko rikingira amazi cyo twita le code de l'eau, ni iteko ryasohotse mu mwaka wa 2012. Hamwe twogira tuti dukurikize neza ingene iryo teko ryanditse, ugafatira ku ngingo ya 5 ivuga yuko turinda guha Tanganyika irafise uburenganzira bwo kwisigarana imetero 150 ata muntu ari karaharima, ata muntu ari karahubaka, kugira ngo ejo hamwe amazi yoduga duge buke buke ni iki. Ariko iryo tegeko rero ico novuga nuko ngira twashize mu kabati ntiturikurikiza. Izo metero 150 ntuziharura uhereye ku nkombe y'ikiyaga, uziharura uhereye aho Tanganyika yagarukiye igihe yaduga cane. Bisigura ko ahantu hose turi hari Tanganyika nta muntu abo kwikwa. Na Tanganyika uko nababwiye ko mu 1963 aha hose hari amazi ya Tanganyika. Tanganyika yagarukira nyakubahwa ambassadeur. Yagarukira kuri Avenue du Large, hanyuma yaraduda arashikajya hari radio y'igihugu. Hanyuma ugiye kuri nakubwiye ugiye kuri Shanike kuja kuri ku kiwa c'indege, hajya bita kuri Shanike amazi yaragarukiraho, uja mu Gatumba rya barabara ntiryahita. Je ndafise hari abatama bari mu nama yabereye ico gihe ngahi Burundi baserukira leta, nk'uwitwa Mariko Manirakiza muzo murondero menga muri ari muri leta zunze za Amerika, canke witwa Nicayenzi Zeno. Je twajanye kuri Tanganyika ndababwira nti ni mumbwire ibi vyanditse muri iyi raporo y'inama yabaye amazi yagarukira hehe, ivyo byose barabinyeretse. Donc urumva rero uno munsi yatwagira tugira dukurikize amategeko ingene yanditse, tworavye tuti mbe Tanganyika igihe yaduga ubwa amazi yaduga yagarukiye hehe, yagarukiye hajya siko. Ati rero ubu kugira turime, kugira twubake twanda guharura gufata imetero 150 tuduze gutyo niho vyogenda gutyo. Tumanika gato twicaye kukamanura tugahaguruka. Urabona ino miryango iri kurahora n'izi ngorane. Leta ikora iki ubu vyihuta hakorwa iki? Leta ngira yorangene bigarukirako, ariko na cane cane mu misi igiye gukurikira nuko hariho igisata mu bushikiranganje bw'uburimyi n'ibidukikije. Oya wagiye muri ntuze ubushikiranganje buraba ivyo vyitunga niki. Ico no kwita mu Gifaransa la Direction Générale de l'Urbanisme, ubu caravuyeho citwa obuha. Obuha kugira isubire gutanga impusha zaha abantu bubaka, bobanza kuraba yuko aho hantu hashobora kubakwa tangaruka zizogaruka mu misi zokurikira. Ivyo biranditse mu mategeko yaba itegeko rya nyene batanga amatongo cangwe iryo tegeko ry'amazi, bakabanza kuvyiga neza kugira ngo tugire tuti turikingiye ejo ivyahitse muri uyu mwaka bizosubire kugaruka mu myaka 50. Dufate imyaka 50 uko hamwe haba tugira ngo je mu myaka 50 sinzoba nkiriho, none utakiriho abuzukuru bazobaho gute? Nivyo ndavuga Stockholm bagira bati turabe kazoza keza k'imvyaro zizokurikira. Murakoze cyane. Ndabashimira cyane nyakubahwa ambassadeur. Murakoze, hama muze murumvirira Tanganyika tubwira murankeneye naye ndabakeneye, reka twicare hamwe tuvugane turangene twobana neza, ejo muronka amazi meza yo kunywa, hanyuma amazi ntasubire kuduga ngo abatere mugira ngo nije ndiko ndagira nabi. Oya, hanyuma kandi muronke n'amafi meza menshi muzoshobora gufungura no gushora hanze, Uburundi butera imbere. Murakoze. Twashimire cyane. Yego. Nuko tukaba turi kumwe n'umwe mu bantu basanzwe baba ngaha nyene muri kano gace. Ndakuramusa nyakubahwa. Mwaramutse. Nizera kumeze neza.
turivyura. Ndavuga ati pole sana kuvyashitse ngaha. Yego murakoze. Tanganyika yaduze. Ibi bintu vyabaye ryari? Vyagenze gute? Ibi bintu haracigiye kitari gito. Yego. Bibaye. Uko vyagenze Tanganyika gwatanga uruduga buke buke. Yego. Abantu bakavuga bati nyabuna Tanganyika ruraduga. Yego. Ntitwashobora kuvyakira uko bariko barabivuga kuko twibaza tuti Tanganyika gwoduga rugashika harugeze. Kandi tukiza twibaza. Yego. Ariko urabona uyu munsi ruramaze kugera kure cyane yaho rwari rusanzwe ruri mu minsi iheze. Yego. Aya n'amazu menshi cyane. Mbega biba bimeze gute? Murahabaye mwahisemo kwimuka ubuzima bumeze gute kuva Tanganyika bateye? Si ukuvuga yuko twahisemo kwimuka ahubwo twarimuwe. Tanganyika gwaratwimuye. Ni ukuvuga ko n'abahabaye bari mu bibazo. Mwagiye murabibona aho mwagiye muraca bariko banigana nagwo mu kuzibira amazi bakoresha umusenyi n'ubufuko n'umusenyi bazibira ngira mwagiye murabibona. Abamaze kugira gutegwa cyane nagwo rukaduga gose ukabarengera rukinja no mu mazu yabo benshi baramaze kugenda. Mu minsi iheze nk'itatu canke ine baravuze yuko imiryango irenga 30 imaze kwimuka burundu. Yego. Bangene kumenya n'ahantu muba mwahawe mwasabiye uruhusha. Bega kubashumbusha murabona ko muraho gushumbushwa canke muraho kwico kibazo muzokikemurira. Iki kintu musaba leta? Mu bisanzwe nta munyagihugu ashobora kwikemurira ibibazo. Kuko umunyagihugu ahari na leta nayo nyine kabihari. No gufashanya. Yego. Bavuze abanyagihugu nuko bavuze na leta. Bavuze leta bavuze abanyagihugu. Yego. Leta n'ubutaka guteranya abanyagihugu. Iyo ni leta. Rero urumva hagezaho abanyagihugu na leta baje hamwe bakaraba ico bokora. Leta ntiterana abanyagihugu nabo ntibareke gutakambira leta kuko nta wundi muvyeyi dusigaranye. Aya mazi n'amazi n'ikintu gikomeye cyane. Ariko mbangene kumenya Tanganyika isanzwe ufise ibinyabuzima. Bega abakiri ngaha ntabwo mufise yuko ibinyabuzima bimwe ushobora gusanga bije bikana namwe yaba amafi canke ibindi bikoko biriyo. Mbe vyo bimaze gushika. Ubwoba ntibwobura. Uretse n'igihe Tanganyika rutari bwaduge ibiboko biraduga bigatembera bikaza kurondera ubwatsi aho birisha. Urumva ubuho gwaduze ucumva ko ari ibindi bintu. Rero ibinyabuzima mu mazi n'abantu biteza kubana. Ariko umunyagihugu akamenya ati ikinyabuzima cyo mu mazi uburenganzira bwaco buva bukagarukira kuko ibinyabuzima byo mu mazi byo byurumva ico ntaco ntibigira byiyumvira ikintu nakimwe ku mwana w'umuntu. Ahubwo umuntu yarakwiye kuba ari we yari kuba maso akahagabira kugira ico kinyabuzima kibe mu mazi kironka ingene gishobora kwidegembya kitamuteye ibibazo. Ntabwo amufise yuko ibinyabuzima bibe mu mazi y'abingona canke ibindi ibiboko bishobora kwatera bikabajya. Mbega ko kenshi na kenshi zigorane zabaye haba mu gatuma n'ahandi abantu bahavuye bakahava. Mwene igihe kintu kibatuma muguma ngaha. Reka mpere ku cyo cy'ubwoba. Ubwoba ntibwobura kuko nko muri iyi minsi muramaze igihe mwumva yuko amazi ya Jidezo hari igihe abura. Hanyuma abanyagihugu nabo bagaca batangura kwikora ku mazi ya Tanganyika. Hari igihe rero bahura n'ivyo binyabuzima byo mu mazi nk'ingona nazo zamaze kuduga ziriko zirota akazuba canke zitembera aho Tanganyika rugenda rugera bagacahura n'ivyo bibazo rero by'izo ngona. Urumva ko ubwo butobura. Mu gihe batabaye maso nabo mu kuvoma ayo mazi izo ngona zashobora kubahitana. Yego. Nuko nike kintu musaba leta? Ico dusaba leta ko yogerageza igashira mu minwe kikibazo kuko umwana nubwo yoba yataye impuzu ntiwoca uvuga ngo genda gusa ngo impuzu naguhaye yatakaye. Rero igihe aba bantu baronka ibi bibanza cyangwa amaparasera kugira bubake, leta yari ihari, uburongozi bw'igihugu bwari buhari. No kuvuga yuko rero muri ico gihe uburongozi bw'igihugu urazi ko gukorana n'abanyagihugu nyene. Nubu nibakorane
mu gukemura ibibazo by'iki kiyaga ca Tanganyika kiko kiraduga cisubiriza buri mwanya uko bukaye ko bwije, kuko mu bisanzwe ntibikiri gaseseshwa rumuri, abanyagihugu bararushe, na cyane cyane abasanzwe baba muri ibi bice byegereye ikiyaga Tanganyika bararushe gose, uretse n'abamaze kwimuka ubu bariko barasaba indaro, abandi baja gupanga batari bamenyereza bwo gupanga, abandi harimwe bari bubatse bafashe amakredi mu mabanki, hano usanga yayibamwe ataranayimara niyo kredi ariko arayiriha, urumva aho ibyo ni ibibazo biteye ubwoba gose. Ndabashimire cyane, murakoze gose. Nuko turacabandanya Tanganyika iravuka, reka tubandaye tuganira nayo. Nkuko mubibona nigire nambaye nigire yari mikashi. Yego. Nkora ibintu byo kudandaza amayinite. Atanga n'ibintu byo gutanga amafaranga biciye mu buryo bwa electronique. Yego. Yego, aya mazi ukuntu byagiye biragenda. Hatanguye haraza amazi make ngaha anye. Yego. Ntiyari bwagwire ngangane nkuko ubunye. Kuko ico gihe warashobora kuronka ahantu wiserebeka ukarengana ugashobora gushika hariya kuri polo. Ariko mugabo ubunye murabona ko byagiye biba nabi, ubu ntushobora gushikayo. Yego. Nuko ibi birabaye bisigura ko rino barabara rigana hariya muri obere bitagicibwamo. Oya, batagiricamwo baragucibwamo. Ntawe kihaca kuko murabibona ingene ahantu hameze, anako huzuye amazi gusa. Yego. Niki kintu musaba? Twe ikintu twasaba ingene karaba ingene yuko bokingira iki kiyaga kugira ngo iri barabara ribandanye rihita. N'abantu nyene bashobora kuza ngaha gufatira hakayaga babandanye baza. Hari icyo barabara ryabafasha? Ibarabara ryadufasha cyane. Hatwege twari dusanga turangurira ibikorwa byo ngaho byo kudandaza amayinite no gutanga amafaranga mu buryo bwa bikashi. Yego. Kuko hari ingenzi zagendera ngaha anye. Yego. Nizo zadushorera ivyo dusanzwe dukora. Wow. Nuko tugushimire mutaha. Murakoze cyane.